Reka zurinda bahikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mwakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu Imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigizwe kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mu makuru yacu yo mbwirishuro, amakuru abagiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, mu gateka kazi na muntu, umutekano ndetse n'andi makuru yose abagiriwe avugwa ijya nino. Ndabaha ikaze rero mwese mudukurikira muri ijya nino hatandukanye, tunezererwa no kubona mukurikira amakuru n'ibiganiro ariko turabashikiriza umwanya n'umwanya. Reka romba hikaze mu makuru yacu yo kuri isa, akaba ari amakuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko ejo kwigenekerezo rya gatandatu Nyakanga y'umwaka humvikanye icuka kitari ciza ku kibuga c'indege hi Bujumbura kuri Melchior Ndadaye ko ngo hoba hari umugwi witwaje urwanisho wasubiye kwaduka, ndetse ngo wamaze kwinjira muri ico kibuga ngo ari wo uriko agenzura ibiriko birakorerwa muri ico kibuga. Amakuru kandi aturuka ku rubuga avuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ndetse nabo bafatikanyije mu butegetsi bw'u Burundi ngo bari batanguye gufata ibigwanisho havyerekeza mu gihugu uca Tanzania Ikigoma kugira ngo ariho babasha kubinyegeza. Ibi byose rero vyatewe nuko intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yasubiye kwaduka kandi iri ku murindi wo hejuru na cane muri Uvira, aho rero abahinga mu vya politike bariko baravuga ko ku rubungu w'intambara ishobora guhinduka iyakarere. Imigwano idasanzwe iriko iragaragara mu buseruko bwa Kongo na cane muri Uvira, ariko bigatera ubwoba bukomeye cyane umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ko ishobora kwaduka yinjira mu gihugu c'u Burundi na cane umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura, na cane ko vyegeranye kuva Uvira ushika Bujumbura ari igihe gitoyi. Nimuje kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye mu minsi yaheze ubwo yaganiraga n'abahagarariye ibihugu vyabo n'amareta mu Burundi, yagabishije avuga ko intambara yo mu buseruko bwa Kongo iteye ubwoba Burundi, ndetse anavuga ko ishobora kuzohava iyakarere. Imije kandi uyu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura na cane kuri ico kibuga c'indege nyene ngo ariho hakorerwaga ibikorwa bitandukanye, na cane ibikorwa vya gisirikare byo kohereza ibigwanisho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imije kandi leta y'u Burundi murabizi neza ko yohereje abasirikare baba 10,000 muri Kongo ngo bagiye gufatikanya n'umugwi witwaje n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'imigwi witwaje urwanisho nka Wazalendo na FDLR mu guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Gusa kuri ubu ngubu amakuru aturuka ku rubuga nuko izo operation zose zahagaze kuri ubu ngubu atabigwanisho ngo biriko birava mu Burundi bijanwa muri Kongo gufasha iki gisirikare ca Kongo ndetse n'u Burundi guhangana n'iyo migwi yitwaje ibigwanisho. Amakuru rero ari ku rubuga nuko kandi n'ubundi mwirijoro umutekano wasubiye guhungabana mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, aho abanyagihugu basubiye kwihereza amabarabara ndetse bashobora no kugumuka bivanye no ku mutekano wasubiye guhungabana muri ico gisagara c'ubutunzi nyene nkuko tubibashikiriza. Mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubibashikiriza. Turaza kandi no kunyarukira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo tuze kurabira hamwe biriko birahavugwa nyuma yuko habayeho ibiganiro hagati y'igisirikare ya leta ya Kongo cyangwa se ya Kinshasa irongowe na Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'ihuriro rya AFC ndetse na M23. Bikaba ari ibiganiro vyabereye i Doha muri Katari, bikaba hari ibiganiro vyagira ngo bigarura amahoro ngaha muri Kongo. Kuri ubu ngubu uyu mugwi witwaje urwanisho wa M23 uragiriza leta ya Kongo ariyo iriko iradurumbanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse ngo yanarenze no ku masezerano y'amahoro izo mpande zombi zari zagiraniye muri Qatar i Doha ubwo vyahaberaga nyene. Mukanya ku buryo bw'idonido aya makuru nandi yose turagaruka atuyabashikiriza. Reka ndakwibutse ubanze ufyonde suivre ndetse na partage na sabone kugira ngo mu mwanya wose tuba dushize kamakuru kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV uje uca ubu wa mbere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha ikubwira ko ari amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri no munesha kuri yanyu mukunda ya Isange TV. Reka romba hikaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugira duhere ko ibiko biravugwa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Muri ubu rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, ibara ryasubiye ku umutekano guhungabana. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye ariko aratabaza abajejwe umutekano gucungera umutekano bivanye nuko wasubiriye gutosekara. Mu gihe rero ku munsi w'ejo kigenekerezo rya gatandatu Nyakanga y'umwaka humvikanaga ko hari umugwi witwaje ibigwanisho wamaze gushika ngaha
mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ndetse ngo n'ikibuga c'indege cari camaze gufungwa nk'uko vyanugwanugwaga ndetse n'abahinga mu vya politike bakavuga ko rero ndetse ngo kuri ubu ngubu ngo hoba hari ababa bitwaje ibigwanisho ngo baba binjiriye muri iki kibuga bakaba aribo baba bariko barakigenzura. Mu gihe kandi hari n'amakuru kandi yavugaga ko ibigwanisho byari biri mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura aho byahavaga byerekezwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufasha igisirikare ca leta ya Kongo ndetse n'icu Burundi FDNB kugira ngo bashe guhangana no mu gitwaje igwanisho M23. Amakuru ku rubuga avuga ko ivyo bigwanisho byose byamaze guhungishwa muri Tanzania ikigoma akaba ariho ngo kuri ubu ngubu biherereye. Amakuru ku rubuga kandi avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu afise ubwoba ntangere ko umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura ushobora gufatwa isaha n'isaha bivanye n'uko intambara iri kirabera mu buseruko bwa Kongo na cane muri Uvira ishobora gushika vyihuse muri uyu mugwa mukuru w'ubutunzi cyangwa se muri iki gisagara c'idandarizo ca Bujumbura. Mu gihe kandi ikibuga cy'indege kuri ubu ngubu iri kuvuga ko camaze kugarwa ariko kuri ubu ngubu bikavuga ko caba camaze kugarwa abanyagihugu nabo bakaba bafise ubwoba ntangere ndetse bariko barataba umukuru w'igihugu ko yofata ingingo yo kugarura amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Kongo. Mu buseruko bwa Kongo rero murabizi ko bitifashe neza bivanye n'uko igisagara ca Bujumbura arico carimwo ibikoresho vya gisirikare ndetse n'ibindi byankenerwa vyoherezwagayo n'indege kugira ngo bijye gufasha leta ya Kongo na cane abari muri urwo rugamba kugira ngo babandanye urugamba. Kuri ubu ngubu rero abanyagihugu bariko bariyamiriza ibiriko birabera ngaha mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ariko none amakuru ku rubuga nuko ubu ngubu ico kibuga c'indege Melchior Ndadaye coba kiriko kiragenzurwa n'umugwi witwaje ibigwanisho ndetse nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza bikanavuga ko ndetse kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bahinga mu n'abandi bose bafatikanyije kurongora Burundi kuri ubu ngubu bamwe muri bo batanguye guhunga bivanye nuko ibintu vyasubiye gukomera bamwe bariko barakungira mu gihugu ca Tanzania. Naho tunyarukiye Goma ho ihuriro AFC ndetse na M23 ryagiriza Kinshasa guhonyanga amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse n'amasezerano y'Idoha muri Katari. Wa gatanu Nyakanga uyu mwaka mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri uyu wa gatanu nyine Nyakanga Igoma umugwa mukuru wa Nord Kivu Colonel Nanga umuhuza bikorwa ajejwe ivya politike muri AFC ndetse na M23 alias Fleuve Congo na M23 yasubiriye kwagiriza leta ya Congo guhanyanga amasezerano yo guhagarika intambara ndetse n'amasezerano y'Idoha muri Katari. Kubwiwe ngo indongozi za Kinshasa nizo zibazwa umutekano uguma uhungabana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gukora ibitero ngo ku birindiro vya M23 nubwo hari ivyinyegejwe mu gihe c'ibiganiro. Agira ati twebwe AFC ndetse na M23 turubahiriza neza amasezerano atandukanye uko yasabwe n'abafasha mu biganiro vy'amahoro ariko ubu abari kuyashira mu ngiro bikinshasa ngo nibo bahonyanga ayo masezerano mu kutugira ko ibitero hose niko byatangajwe na Colonel Nanga. Yibukije kandi ko amasezerano y'Idoha muri Katari yarafise intumbero yo gushyiraho inzira zituma haba amasezerano burundu y'amahoro yari yitwa ko azoheza indyane ziguma zisubiriza mu karere. Colonel Nanga kandi yaragirije abawazarendo ndetse n'abo bacuditse FARDC n'iyindi migwi nka Mai Mai kugandagura abasivile mu misozi miremire ya Minembwe Sud Kivu ndetse no mu micungararo y'igisagara ca Uvira. Leta nabo bacuzitse nibo bakora ivyo bitero bagerageza kutwomora tuzokwirwana ko dukoresheje uburyo bwose bushoboka niko yamenyesheje. Akamo ko guhagarika ubwicanyi bufatiye ku moko no kunywana. Bertrand Bisimwa arongoye M23 ndetse akaba n'umuhuza bikorwa wa AFC M23 yarateye akamo guhagarika ubwicanyi buterwa intege kubwiwe ngo n'intwaro ya Kinshasa. Yasabye indongozi za Kongo kurekera umwidegembyo abanyagihugu bose bataravye ivyo baturuka. Kinshasa irabiba urwanko hagati y'abanyagihugu ntizokwihanganira ayo mabi. Dusaba leta kubihagarika no kwigisha ubumwe mu kibano niko yatangaje.
mu mazone ubu agenzurwa na AFC ndetse na M23 na cane Goma ndetse na Bukavu umutekano urateye ikibazo. Iyugarwa ry'amabanki y'ubudandaji ryabaye imbere yuko M23 yinjira muri ivyo bisagara ryatumye ibikorwa by'ubutunzi bihungabana. Uwo muhari kandi w'abagwanyi usaba leta gusubira kugurura ayo mabanki muri izo territoire ugenzura mu ntumbero yo kugabaniriza imitwaro abanyagihugu. Ku ruhande rwa leta abasirikare ba FARDC bashigikiwe na Mai Mai bagiriza M23 kubandanya yigarurira aho ngo yafashe ihonyanze amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ku mukono muri kahise. Kajejansa ibona ko ngo uwo muhari ubandanya uburyo bwo kwigarurira ibice bimwe bimwe ukoresheje ingufu za gisirikare witwaje ariko ko ngo wemera ibiganiro. M23 umuhari wa kera wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka wa 2021 wagiriza leta ngo kuba itubahirije amasezerano yo kwinjiza abagwanyi bawo mu nzego ibyatewe ku mukono muri kahise. Indongozi za Kongo zagiriza u Rwanda gushigikira M23. Ubu uwo muhari ukaba uri mu ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, naho Kigali yo yama ihakana ivyo yagirizwa byose yivuye inyuma. Burundi ku ruhande bwarwo bwarungitse hafi abasirikare 10,000 gushigikira FARDC ndetse na Wazalendo mu runani rw'igisirikare gifise intumbero yo kwigarurira amazoni akomakomeye yigaruriwe na M23. Kuva mu ntango z'umwaka abaroberi ba AFC ndetse na M23 bagenzura amazoni menshi arimwo ubutare, harimo ndetse imigwa mikuru y'intara zibiri za Kivu ariyo Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ubw'amasoko atandukanye yo mu gihugu ndetse na mpuzamakungu. Nubwo hari ibiganiro vyageragejwe hakaba ndetse n'amasezerano yatewe ku mukono hanze y'igihugu, indyane ziri mu buseruko bwa Kongo ziri kure yo gutorerwa umuti. Ihonyangwa ryisubiriza ry'amasezerano yo guhagarika intambara rituma utwigoro tw'amahoro duhagarara, abasivili nabo bakabandanya bapfa, bakaba ndetse bashirwa imbere mu ntambara bagahunga, abandi bakinjira mu bukene budasanzwe nkuko n'ubundi abahinga mu vya politike ngaha mu karere k'ibiyaga binini babigarukako. Naho bugenda naho umutama n'umwana bishwe bunyamaswa irwisabe. Gitega kwa 5 Nyakanga y'umwaka komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi yarahungabanijwe mu mpera z'indwi heze mu shirwa mu ububisha bubiri bwakozwe muri zone Rwisabe. Umutama w'imyaka 65 n'umwana w'imyaka 2 barishwe bunyamaswa bituma abantu baja mu bwoba budatahuritse. Ubwo bwicanyi bwa mbere bwabaye mu ijoro ryo ku wa 5 Nyakanga y'umwaka ku mutumba Bigera. Ikiziga ca Nikodemu Ngenge w'imyaka 65 catowe mu gitondo bukeye bwaho w'Imana, naho buciye bwaho naho ku wa 6 Nyakanga nyene ku metero nka 20 uvuye ku rugo rwiwe kubwa Gaspare Maniratunga umukuru wa komine Bigera. Uwo muhisi ngo yoba yaranigishijwe umugozi mu gihe ngo yari atashe muhira iwiwe. Abakoze ubwo bubisha ntibaramenyekana ariko 3 mu bikekwa barahagaritswe: Emmanuel Ndabarushimana na Fideli Niyiriho, bose baciye barungikwa mu gasho k'igipolisi ca Mutaho muri ako karere nyene kumvo z'amatohoza. Kuwa mbere naho kuwa mbere Nyakanka wo yishwe yarahambwe mu gace abamwo. Kuba ubwicanyi bugeze kuri urwo rugero, hamwe bibavuga ko hoba ngo harimwo ukwikekana uburozi, icitwazo cama kivugwa mu gihe hagomba gukorwa ubwicanyi nk'ubwo. Ubwicanyi bugira kabiri bwabaye muri iyo zone nyene ku mutumba Kanyinya. Ikiziga c'umwana w'imyaka 2 Fisto Dusenge caratowe mu gashamba gatoyi kiboshe.
kubwa Remy Niyonsaba arongoye umutumba Kanyinya ubwo uburyo uwo mwana ngo yishwemo warateye ubwoba. Icambere ngo cikekwa catumye ubwo bwicanyi ni uko ngo uwo mwana yoba ari igitwarire, icoba ngo catumye haba ubwo bwicanyi kuko ngo yanswe n'umuryango. Babiri mu bikekwa aribo Felix Niyongabo ndetse na Karaveri Nicizanye barahagaritswe baca bajanwa nabo nyine gupfungirwa imutaho kumvo z'amatohoza. Ubwo bwicanyi bwabaye mu kiringo c'amasaha makeya bwarababaje cane abanyagihugu bibugendana. Iyo ntara yahoze iboneka nk'itekanye Gitega ubu irangwamo amabi yisubiriza kandi bukomeye cyane. Ibyo biziga vyama vyatowe amatohoza ntihagire ico ashikako kubijanye kubijanye nabo bahicirwa canke abashengezwa, kubijanye n'abahagarirwa cankwe abashengezwa. Mu gihe imiryango yabuze ababo isaba ubutungane, indongozi zisaba abanyagihugu gukorana n'inzego zijejwe umutekano kugira ngo ukuri kuri ubwo bwicanyi kumenyekane. Amashirahamwe yigenga ubwayo araterwa ubwoba n'ubwo bwicanyi nuko inzego zijejwe gukingira abanyagihugu cane cane abana ndetse n'abageze mu zabukuru zitagira inguvu nk'uko babishikiriza. Reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza. Amakuru yacu yo mw'iri joro tubaye tuyesusira ngaha, tuzasubira amakuru araza kuba agizwe mu gatondo. Gusa ntibwe gufyonda suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tujye tubandanya kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Ryari iteka n'umunezero ntangire yuko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mubabwira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza.